Yesaya ni umwe mu bavugishwa n'Imana bakuru kandi ni nawe yanditse igitabo kirekire gusumba ibindi bitabo byose byo bavugishwa n'Imana. Abo bavugishwa n'Imana bakuru ni Yesaya, ni Yeremiya, ni Ezekiyeli. Ikindi gitangaje nuko Yesaya yanditse igitabo gifise ibice 66 bihuye neza na neza n'ibitabo bigize bibiliya yose, kuko bibiliya yose igizwe n'ibitabo 66. Izina Yesaya risobanurwa ngo Imana n'agakiza. Kuva kera Imana yamye ikoresha abantu b'uburyo bwose, ikoresha abaciye bugufi n'abahambaye. Yesaya yabaye umwe mu bakozi b'Imana bahambaye. Nukuvuga ntiyari umuntu asanzwe w'umwirimizi canke w'umwungere nka Hoseya canke Amosi. Yesaya yari umunyagisagara Yerusalemu. Bamwe mbere bavuga yuko yari uwo mu muryango w'abami, kandi akaba yarazi n'ivya politike. Birumvikana Yesaya yari uwo mu nda y'ingoma, kandi murazi ko abo bami baba ahantu mu bisagara, ahantu haba abantu benshi, ahantu hakoranira abantu benshi, kandi murumva ko na politike yarasanzwe ayizi. Ico twomenya nuko Yesaya Imana yamuhamagaye, imaze kumuhamagara yamutumye kuyivugira muri abo nyene bahambaye. Yarabagabisha yeruye ko kizira kwifadikanya n'abanyamahanga. Icatuma Imana yanka ko bifatanya n'abanyamahanga nuko Imana yanka ko bahava baca basenga ibigirwamana, bagasenga izindi mana. Ikindi twari tuvuze haruguru yuko Imana yahamagaye Yesaya imutumye kuri abo nyene bahambaye yabana nabo. Ntikibujijwe ko Imana ishobora gutuma umuntu avuye kure, avuye mu caro, canke mbere avuye no mu kindi gihugu, bivana n'intumbero y'Imana. Yesaya kandi igituma Imana yamutumye, yabayeho mu gihe c'abami bane. Yesaya yabayeho mu gihe c'umwami Uziya, yabayeho mu gihe c'umwami Yotamu, yabayeho mu gihe c'umwami Ahazi, yabayeho mu gihe c'umwami Hezekiya. Ntaho yigeze areka kuvuga ahanura ivy'Imana yamutumye. Ico gitabo mubona muri bibiliya ca Yesaya canditswe nko mu mwaka w'800 Yesu ataravuka. Nukuvuga muri ibi bihe vyacu turimwo coba kimaze nk'imyaka 2826. Yesaya yaravugishijwe ku bayuda bataranyagwa, yaravugishijwe kandi ku bayuda bari mu kinyago, yongera kandi aravugishwa ku bayuda bavuye mu kinyago. Yaravugishijwe kandi ivy'umwami azovuka ari we mukiza. Aravuga ngo abantu bagendera mu mwiza babonye umuco mwinshi, ababa mu gitutu c'urupfu nibo bakiwe n'umuco.
kuko umwana atuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware bwiwe buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho. Ivyo muzobisoma muri Yesaya igice c'9 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo w'indwi. Ikindi tubona nuko Yesaya yeretswe ivya Mesiya ariwe Imanueli. Mu vyanditswe vyo mw'isezerano rya kera, mu bitabo byose ntaho dusoma ivya Kristo bitomoye nk'uko tubisoma mu gitabo ca Yesaya. Abandi bavugishwa n'Imana bagiye barabivuga, ni heshi bagiye barabivuga ivy'umukiza azovuka, ni heshi bagiye barabivuga ngo henda mubona nguriya ngo ariko ntari hafi, mugabo ntibatomoye neza nk'uko Yesaya yatomoye avyeretswe. Yesaya igice c'7 ku murongo wa 14 niho uzobona ingene Yesaya yavugishijwe ku vya Mesiya. Yesaya yabibona nk'ibigira bibe ubwo nyene, kuko yavuze ngo duhawe umwana w'umuhungu. Ariko kuva mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya gushika harya kuri Yesu haciyemwo imyaka 700. Ariko igihe kigeze vyarabaye, kuko Imana yacu itazi kubesha. Twamaze kuvuga haruguru ko Yesaya ari umuvugishwa n'Imana mukuru, yeretswe vyinshi kuri Kristo. Igitabo ciwe mbere bamwe bagitazira ko ari igitabo c'ubutumwa bwiza kigira 5. Igituma bavuga uko nuko babona neza mu bitabo by'ubutumwa bwiza ko ariho bavuze ivya Yesu babitomoye, bagasanga Yesaya nawe yarabivugishijwe kandi akabivuga nk'uko ba Matayo, ba Luka, ba Yohana, ba Mariko uko babivuze, nawe akaba ariko yeretswe ivyivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ingene urupfu rwa Yesaya rwagenze. Yesaya mu kuvugishwa kwiwe ntiyaca ku ruhande, yaravuga neza ivy'Imana yamutumye, akabivuga atarya umunwa, adaca ku ruhande. Bamwe muri bo vyarabanezera, ariko abandi bakajingitwa. Igice kimwe kigahindukirira Imana, bakihana, bakava mu bigabitanyo, bakanezerwa, bagahindukirira Imana. Ariko ikindi gice kikaba ico kumugwanya, bakajingitwa, bakabona yuko ariko arabagwanya. Niho rero Yesaya batangura kumwirukako ngo bamwice. Yesaya arahunga, arirukanga, ageze ahantu mw'ishamba, yitera mu gihoro c'igiti, maze ahagarara mw'ico gihoro. Abariko baramwirukako bamaze kumenya ko ari mw'ico gihoro c'igiti, bazana umusumeno, umwe ahagarara hariya, uwundi hariya, barakeba ca giti hagati na hagati, basanga Yesaya yahimbukiye mu nda. Igice c'igiti kimaze kugwa, basanga umutumba wo haruguru wa Yesaya wagwanye n'igiti kiguye, hanyuma igishitsi naco gisigaye gisigaramwo igihimba ca Yesaya cyo maja hepfo. Nuko Yesaya yasozereye apfa azize ubutumwa bwiza. Nuko ibitabo vya Yesaya vyatowe ahantu bita ku Murani.
muri ico gihe bahita ku murani, mugaho mu gihe ca Yesu ni harya mubona hitwa Yeriko, iwabo wa Zakayo. Aho niho batoye ibitabo vya Yesaya, ivyo yazarandika. Ibi vyose mubona 66 kimwe kimwe caba kiri ukwaco, hanyuma bari baravyegeranije babihamba ahantu barabizika. Nuko ariko kuko Imana yagomba ko tuzohishurirwa iryo banga, Imana ntiyemeye ko bigenda buheriheri. Imana yarabihishuye, baramenya aho ivyo bitabo bizitse, nuko barabikurayo bishigwa muri bibiliya. Ngira ngo uyu munsi murabona ko biriko biradufasha. Usomye igitabo ca Yesaya urabona ingene yavuze ivy'urupfu rwa Yesu, urabona ingene yavuze ivy'ibambwa ryiwe, urabona ingene yavuze ivy'ivuka. Nukuri n'amajambo dukora ku mitima, kuko Yesu ariwe mucunguzi wacu. Nuko rero nubwo buzima mu ncamake tuvuze bwaranze uwavugishwa n'Imana Yesaya. Ariko niwaba ufashijwe canke hari ico wungutse muri iki cegeranyo, fyonda ngaho hantu handitse sabone, wongera ufyonde n'urwo rukumu ruraba hejuru aho hitwa jeme canke like. Uhejeje ukore na partage, hanyuma bishobotse wandike no muri komanteri uti uradusobanurire no kw'iki gitabo. Nitwabona amakomanteri menshi yavuze ku gitabo runaka, naco tuzoza Imana ibidufashijemwo tubabwire incamake y'uwo muvugishwa n'Imana yacanditse.